ryanje ni Iremahari Japhet. Mu bisanzwe jewe ndo umwe mu bavuzi kama bemewe n'amategeko mu gihugu. Nkaba naje ngaha muri association ya Jamap. Mugabo mu buvuzi kama ndafise irindi shirahamwe ndimwo. Ubuvuzi kama ni ubuvuzi bwamyeho kuva kera na basokuru bamye bakoresha. Mugabo aho iterambere riziye byaragenda bigabanuka bigabanya ingufu. Mugabo ubu leta yabifashe mu ntoki biriko biragarura isura nubwo bitekerwa mu buryo bugezweho. Ushobora kubona umuntu ukibaza ko atari umwe wa kera wabasokuru, mugabo ari wo hahindutse uko tuwutekera gusa. Mugabo ubuvuzi kama ni ubuvuzi bwiza buvura neza kandi babwizewe iyo hubahirizwa amategeko kandi butagira ingaruka n'imwe ku mubiri w'umuntu. Igicapo cy'ubuvuzi kama ni uko ibyo kenshi bigira abantu bari mu madini bigishijwe ko ubuvuzi kama ari uburozi, ariko sibyo, kuko definition y'ubuvuzi kama ivuga ko ni ubuvuzi bukoresha ibiboneka n'ibitaboneka. Mu buvuzi kama harimo imico ibiri, harimo nk'uko bivuga hariho abakoresha ibitaboneka, umuntu akakubwira ati genda wimotereze iki cyatsi, n'abandi bakoresha ibiboneka bakakubwira ati genda unywe amazi ya moringa, genda urye ikibuto kivuka, genda unywe igisuru. Rero ndi mu bantu bakoresha ibiboneka nguha umuti uboneka w'ikimera gisanzwe kizwi. Rero abo bantu sibyo, wanashima ubu biremewe ko umuntu agira umuti ifarumasi w'ubuvuzi kama akajyana n'ifarumasi y'imiti moderne, ku buryo umuntu aje kwivuza ahitamwo aho yivuza bishatse. Rero ubuvuzi kama uko abantu bamwe babwiyumvira siko buri, ntaho buburiye n'ubupfumu. Kandi ubupfumu nabwo ababukora nibo bari mu bitaboneka. Ubuvuzi kama hari abavura baturiye nk'amahembe y'ibikoko cyangwa amagufa, bakakubwira indwara bishobora kuvura. Rero ubuvuzi kama benshi uko babwiyumvira siko buri, na cyane ko leta yabonye ari ibintu by'ingirakamaro ikaba yarabihaye intumbero buriko birakorera. Ubuvuzi kama itandukaniro rihari ni ubuvuzi moderne ry'imiti myinshi yo kwa muganga ibirimwo de produits chimiques. Mugabo ubuvuzi kandi produits chimiques ntabwo ijya mu mubiri ngo ivemwo. Mugabo ubuvuzi kama ni nk'uko twovuga gusa ni ingaburo ufata ukagira ikigufasha. Ni ukuvuga namba unyoye igisuru, namba ufashe ikibuto kivoka, ni ibintu byayo. Rero biratandukanye cyane kuko ubuvuzi bwo kwa muganga bwoko ubuvuzi ni bw'ikizungu. Mugabo kama nk'uko ari kama ni ibintu byo ngaho iwacu dushobora kuronka ibiterwa bimwe n'ibyo tutoronka, tukaba twobishikira twambutse imipaka ahantu hashobora kuba hakiri ibiti bya kera bishobora kuvura indwara zitandukanye. Dukorera mu gisagara cya Bujumbura no mu ntara ya Kayanza. Mu gisagara cya Bujumbura dukorera muri Plaza imbere y'isoko ya kera, Plaza ifatanye neza na Poste imbere y'isoko ya kera. Winjiye indani muri Plaza ahadusanga abari muri ruguru nabo bashobora kudusanga mu gisagara cya Kayanza neza na neza imbere ya Internet. Murakoze cyane. Ditco Holding ni ishirahamwe mu kirundi biragoye gusigura mu Gifaransa, niyo umuntu aca bitaho. Ni groupe novuga yuko ni umugwi w'amashirahamwe ahurikiye mu ishirahamwe ryitwa Ditco. Ditco rero ni nk'umuvyeyi usanzwe ifise ayandi mahinguro cyangwa amashirahamwe ayomoka. Nayo mpamvu rero uza gusanga Ditco ikorera mu bisata byinshi. Irafise ibisata birenga 8 ikoreramo bijanye n'urudandazwa rwa misi yose, aho ishobora kuba ifitanye amasezerano n'andi mashirahamwe international mpuzamakungu afasha kugira ngo ashobore kudandaza amaproduit yayo kuri marché local. Hama ikagira kandi ikindi gisata cyo guhingura
iyo no kwita nko mu muryango w'igihugu no kwita cosmetic bisigura ngo ni ibintu bijanye n'amasabuni bijanye n'isuku ibyo tubisanga mu gisata cya cosmetic tukagira ikindi gisata canke indi shira muri Ditco Holding composant no yita nka composant ya Ditco Holding iraba ikintu kijanye n'impapuro mvuze impapuro mvuze guhera ku makaye nkavuga impapuro z'iyabandikako nkavuga zijya bakora ko amafishe yo kwa muganga nkavuga ibitabo vy'imprima nkavuga aussi n'ama imprimante n'amafotocopieuse nivuga rero muvuze igisata cerekanye n'ibintu bijanye na imprimerie turafise kandi ikindi gisata ciharije muri Ditco gikora ibintu no kwita ko ari by'amarangi dufise irangi rero twe dukora ngaha mu Burundi twize rijanye na kano karere kiwacu hajya mu yuko urakora ibintu bijanye n'amarangi uraraba kwanza mbega izo nzu ziriko zirubaka zubaka mu gisata ikihe mu gihugu ikihe ahantu hameze gute nayo mpamvu rero amarangi y'iwacu uzosanga yanditse ko izina rya Brighton uzosanga n'amarangi ajanye na kano karere dusanzwe turimo ndenganye rero kuco gisata cy'amarangi turafise igisata cyo kwita ko cya logistique ico gisata naco kiraba ibijanye no kunguruza ibintu ibidanazwa cyane tubikura mu bihugu duhana imbibe ko muri igihugu cyacu kitakora kuri kwibahari ibyo dukwiriye muri Tanzania turashobora kubishikana ngaha anye mu gihugu ku muntu yabidusabye mugabo kandi tugakora logistique ku rwego rwa international aho dukura ibintu ku masoko cyangwa ku maporo yo mu Bushinwa eka no mu bindi bihugu mu bindi mice yose y'isi tukagira kandi n'ikindi gisata dufise kijanye no gufasha cyangwa kugerageza kwantrena ayandi masosiyete aho dutanga ubumenyi tugaherekeza tukagira training yani ma entreprise tukayafasha mu bumenyi cyangwa muri management ico n'ikindi gisata tuzosanga muri Ditco tukagira kandi tukagira ubundi mugabane dukoreramwo ujanywe n'ubuganga turafise centre medical kubayizi ikorera mu Itenga yitwa Pacis ikongere kandi kagira na alimentation byo bita bakuze kwita alimentation aho usanga tudandaza ibiryo bihuye n'abantu basanzwe aho hantu bihuye kandi n'ivy'amagara y'abantu uvuga ngo tudandaza igifungurwa umuntu agikonsome avuga ati ndiko konsoma ibintu biri safe kandi bizotuma amagara yiwe agenda neza ntibagiye kandi muri cyo gisata navuze cyo kwa kompanya turafise formation dutanga ku bantu baba bakeneye kumenya gutwara imiduga ndakivuze ukumengo na kantu gatonya mugabo nagomba ndabarasure ko iyo formation dutanga ni formation yo gutwara mu poids lourd mvuga ngo twebwe iwacu uje urashobora gutwara kumenya gutwara amakamyo ukamenya gutwara amavoiture asanzwe mais ukamenya no gutwara ajya amabeni canke ibyo bindi biduga by'ibidepaneuse ibiduga tumwe pakira imizigo nabijya vyimba bimwe bakunda kwitangwa na makatapira ibyo byose ushaka kubisanga iwacu ikindi naco dukunze gukoreramwo benshi bataramenya turafise imiduga tudandaza iwacu ubu dufise representation special ukeneye imodoka bita Ho ajya mu marke Ho Sino Truck uzisanga iwacu akabijya rero sakandi twe iyo miduga nuvuga ngo uraza ukawugura ukawukomanda mugabo osi ukaronka na service après vente uko twumva duserukira iyo shira hamwe ya Sino Truck rikorera mu Bushinwa tuba dufise kuriserukira mu mice yose turadandaza iyo miduga tukadandaza osi na piste de rechange tukagira osi na garage ifasha mugira ngo dukurikirane iyo miduga kwa badushoreye hariho n'ikindi rero akabijya twazanye murabona muri jargon entrepreneurial harimo bakuze kuvuga ngo le monde devient un village planétaire ça veut dire quoi bisigura ngo isi iriko gitera igenda iba nk'umuryango umwe uri hamwe uno munsi rero twe twabyumvise kare hariho ikintu twamye tuganira muri no salon industriel mu kintu kijanye n'ico bita Zilegraph ni zone de change libre iri muri sur le marché continental africain aho usanga bagomba gukura kugira icyo no kwita union douanière bisigura ngo tugomba gukuraho kugira ngo dukore udanazo rurengeye imbibe tugomba kugerageza kugira ngo dukureho ivyo bibazo byose biza bituma umuntu ariko radanaza mu Burundi
yogira intambwe zo kudandaza mu kindi gihugu. Nivyo rero l'idéal au niveau africain bakoze. Mugabo twenga halo karama mu Burundi turafite ico bita zone de change libre yitwa FC, aho umuntu ashobora gutangura business ari ngaha mu Burundi akagura ikintu ku isoko mpuzamakungu ahagishikana muri ya zone y'iwacu ya zone franche, hama nawe agaca kidandaza ku indi soko mpuzamakungu. Ivyo rero bifasha iki? Bifasha ujya muntu gutuma ari amakori makenya, kuko uwarakizanye gikuye nko mu Bushinwa par exemple akagitambukana imipaka y'ibihugu bingahe akanagishikana ku maporo akagishikana no muri mu Burundi, aza gusanga amaze gutanga ikori nyinshi. Hama nawe ugasanga kandi n'abakiriya yoronse ntibari ngaha mu Burundi, donc ashiswa kana kacambukana umupaka. Mugabo avec iyo DFC y'iwacu biragutuma ushobora kuzana ikintu mu Burundi gashika sans dédouanement, hama nawe ugacukidandaza par exemple nko kwisoko ya ngaha gufi nko muri Congo. Bituma ushobora gukora business gutuma uronka amarundi ama devise surtout US dollars, bihagutuma n'igihugu ugiterera kugira ngo uterere iterambere. Murazi ko dusanzwe dufite ikibazo kijanye n'ibyo madevise. Mu majambo make rero ugiye kuraba Ditco Holding ni ishyirahamwe nyene kugiyumvira yiyumviriye ahantu umuntu yokwinjira afise ikibazo kimwe akaronka inyishu zose uko azifuza zose. Nuvuga ngo winjiye muri Ditco Holding utangurira wowe ucinjira ubwo yaza mwinje mu kantu gato ya mugabo usanga ari ikintu ari umuryango wagutse gutuma na tubazo twa buri munsi ushobora kudekemura. Nk'akarorero hariho ikintu gishaka dutanguye muri iyi minsi cya représentation commerciale kijanye n'ino kwita les produits sharp ama imprimante n'ama comtesse de billets. Umuntu akivuze buhoro boreza ko ari ikintu gisanzwe mugabo twasanze ari ibintu bizofasha abantu cyane, ko nk'utwo turiyumvira gufashanya n'abantu kugira ngo tugire icyo no kwita copy center. Izo copy center zizotuma umuntu adashobora kuba yogura imprimante zacu ashobora kuza agatangura akayinte gatoya akora business akora umugambi ugasanga ashobora gushika ku ntambwe zidasanzwe. Rero mu ncamake ntawo biheza byose, mugaho nagerageje gukora kuri kimwe n'ikindi kugira ngo mutahure uwinjiye muri Ditco ico abaje kuronka kandi ndishobora gushikako mu gihe yatwizeye. Hama twongere rero kuri ico onye nuko tugizwe n'umuryango w'abantu bakunda akazi, abakozi bose barakunda akazi kandi n'abantu babiteze barindire kugira ngo babafashe. Yego kazi rero imiryango yacu ruguruye, kumbura ibyo ntababwiye n'umunsi muzobibona ko dufite ama agence ari mu gihugu cyose. Sino siège yacu iri impande ya Sekizito, ushitse hajya urashaka kubaza ati ni mu ndangire ahari Ditco siège ugaca bakwereka. Yego mu ncamake rero n'ivyo murakoze. Ikeza Eric serukira iyi societe ihingura amakara y'igitangaza ava mu giti kiticiwe, kucivuga kivuga ngo igitangaza ni igiti kivamwo amakara kiticiwe, nayo yitwa Makimu makara kigazi Mbabura Burundi. Ego nk'uko izina ryamaze kubivuga dukora izi mbabura mubona ngaha zikomeye cyane kandi imbabura z'igitangaza zishoboye gucana amakara ayo ariyo yose ashobora kuboneka mu gihugu cy'u Burundi, muri Afurika, eka mbere no ku isi nzima aho bashobora gukoresha amakara. Kandi icyatumye izi mbabura tuzikora ni uko twabanje kuvumbura igiti cy'igitangaza kivamwo amakara kiticiwe nk'uko mukibona ngaho kuri afishe ni kigazi. Ico kigazi rero iyo bahejeje guhingura amamesa bagakuramo bijya bindi bintu byabo bakeneye, amavuta yo kurya canke ajya amavuta bakoramo amasabuni,
duca twongera tugahingura bijya bisigazwa biva ku muse tugakuramo amakara. Ayo makara amaze kubaho rero yabaye amakara y'igitangaza, amakara twasanze ari amakara agiye gusubirira yayandi makara aboneka ibiti byiciwe, kuko ayo makara tuyakura mu vyamwa ico giti kikabandanya kibaho. Izi mbabura nazo ni imbabura z'igitangaza kuko ntuzicana k'amakara gusa, ahubwo urazicana ko n'ibishishwa by'ibitoki byumye, ibishishwa by'imyumbati byumye, ibishishwa by'ibiraya byumye, na cane cane aya makara yacu asanzwe aboneka atangiti na kimwe ciciwe. Urukariro rya mbere murabona nagiteguye ko ari ikintu kiremereye cyane, irakomeye cyane, irakomeye cyane ku buryo ishobora kumara hagati y'imyaka 5 n'imyaka 25. Ni imbabura ikomeye cyane ikozwe mu kintu gikomeye cyane. Ibyo ni rya mbere. Itandukaniro rya kabiri ni uko iyi mbabura iranyarutsa, uriko urateka ukoresha umwanya muto. Ku muntu yahora akoresha amasaha 2 mu gukinjika akoresha hagati y'iminota 40 n'iminota 60 ingana n'isaha. Ku muntu yahora ashusha amazi mu minota 20 ashusha amazi hagati y'iminota 2 n'iminota 5. Rero wahora ukoresha umwanya munini mu guteka ukoresha umwanya muto. Ikindi kigeretse ko izi mbabura zirafise santire y'umuhinyota, mu kuvuga uriko uraziteka ko naho hoba ari mu biro, izi mbabura ntushobora kubona umunyota ntukorokera hasi, oya twarazikoze ku buryo ziba zifise aho umunyota ushikira. Ikindi kigeretse ko aka kantu mubona aka uragabanya umuriro, iyo ukinjijeyo kose umuriro ngaha uba ari mwinshi cyane. Mugabo iyo ugomba guteka ibintu bidakenera mwinshi urashira muhatece mu gice cyangwa ukawukurayo wose ibitetse umuceri cyangwa ufuhishe. Rero kuri izi mbabura ni ukuri akabirya karimo gahambaye, kuko akandi karusho gahambaye ni uko ushirako amakara yariyo yose adufasha mu gukingira ibidukikije. Zije ari ibyo gufasha amashirahamwe asanzwe akora amakara mu bucafu, amashirahamwe asanzwe yipfuza guhagarika ihona ry'ibiti n'amashamba, kuko izi mbabura ziba inyishu kuri ayo makara, ibizuku bijya bikabiyofu burya bwoko bwose bw'amakara yitwa ari mu bwoko bwa briquette ecologique. Kuri izi mbabura yaka neza cyane, naho yoba ya makara ariko yatse inyuma haca hadakura umunyota, ayimbabura yo irarukurako. No kuvuga iyi mbabura ni nziza cyane kuko irakundwa muri Afrika nzima, aho twagiye turatembera hose za Tanzania, Dar es Salaam, u Rwanda n'ahandi, twagiye kubona ko izi mbabura tubasiguriye akamaro tukabereka n'ibyo zikora, barazikunda cyane. Ni imbabura y'akamaro ikomeye kandi inyarutsa kandi ifise ari nziza kandi ifise isuku, kuko nta bintu by'iminyota aho utekeye. Ikigeretse ko iyo usize kaya makara yacu hoho urabona ngaha amaze iminsi 3 nta bintu by'umucafu uhari, nta muguruka, nta mwotsi, nta kibazo. Kuri izi mbabura nyene iyo ushizeko ibintu by'imyotsi, kubera iyi mbabura ifise pression akantu gahuha umuvuba, ni ukuvuga uza gusanga umwotsi ntuduga, ahubwo aho kuduga umwotsi haduga urubeya. Kandi isafuriya ariyo yose usizeko, kubera imbabura ifise inguvu haca haduga, naho yoba nini imbabura akaba ari nto, urubeya ruraduga inyuma y'isafuriya mpaka ibintu bigasha neza atakibazo. Icambere nobanza kwishura nuko iyi mbabura nticana amakara gusa y'iwacu gusa, ni imbabura itigungira ko yitwa sehuzana. Ni ukuvuga ibyo uronse n'ibyo uyishirako, duhereye kuri ya makara y'ibiti, inshenga z'amakara y'ibiti, canke abandi bakora ubwoko bwose bwa briquette ecologique canke combustible ecologique, bwose usizeko iraka. Ariko ndumva ko ikibazo cerekeje neza kwaya makara noyakura hehe. Aya makara societe Makimbu, makara Kigazi Mbabura Burundi, ni ukuvuga ifise amastoke menshi kandi iripfuza ko abantu
oya console bokubitira ku gishusho mu rubirizi uri kugomba gushikira ku gishusho ubanza gushika hano ku giti c'umutobe aha ubuvuye mu Carama nukuvuga ufatira ibarabara rya Mutakura bubanza ukaduga mu Carama ukarengana mu Carama ukajabuka uruzi Gikoma ushikiriye ahantu bita kuri Ntumangende ucushika imbere gato aho bita ku giti c'umutobe n'ahantu abantu mama baraho bamenyereje kuhadandariza umutobe uhahagaze ucuga uraba imbere asa metre ku metero 100 ucubona inzu isize amabara y'idarapo ry'igihugu c'u Burundi n'izo mbabura uzibona ziguma ziteretse kw'ibarabara n'aya makara nahone niho yakura ikindi iyo udutelefone turayakuzanira aho uri hose mu gihe bishoboka mu gihe amakara ari ibiro 100 turayazana n'imoto mugabo mu gihe ari amakara arengeje ibiro 100 nibyo binyaruka cyane ari nk'imifuka 5 kuduga ibiro 500 kuduga duca tuza n'imodoka tukabishikana aho muri kuko duca twumvikana ingene déplacement iriho nakoze aya makara asanzwe azimbutse cyane uravye akamaro afise ikiro kimwe c'aya makara tukigurisha amafaranga 800 ku muntu adusanze ku ruganda dukorera muri ariko iyo umuntu tuyamushiriye turarenza ko déplacement bivanye n'akarere harimo hama iyo ayaguze ico kiro ku 800 nukuvuga aca asubirira amakara y'ibihumbi 2 ico kiro cabaye tirete ica gisubirira amakara y'ibihumbi 2 musha mumva ko aba yavuye ko suwasani pusa nukuvuga ibice 60% biba byapungutse ko ikaba inyungu umuryango ugaruye kandi nukuvuga ibihumbi mu bihumbi 2 hapuye ko ibihumbi 2 murumva ko umuryango ugaruye ikintu kinini cyane n'izimbabura rero harimo izizimbutse harimo izo dutanzanyano n'izo bamaze kumara ziri ku bihumbi 35 50 niyo bihumbi 70 iyi ni ibihumbi 102 ukuvuga izinganya amabeyi bivanye n'ingene zikoze n'ibyuma bizikoze n'ingene zihagaze yego dukorera mu ntara ya Bujumbura bahora bitarirare muri komine Mutimbuzi zone ni Rubirizi segiteri ni Rubirizi nyene tugaca twinjira no kuvuga nabivuze uvuye aha kwikote bujanira rya Bubanza ugeze kuri Ntumangende uco wegera imbere gato ku giti c'umutobe aho ku giti c'umutobe uco tubona ugeze aho badandaza umutobe bajya bamama canke kuri Roshe Egirize Roshe ya Rutare uba ushikiriye kuko duhana n'ubibe niyo Egirize ubaza wese aca kwereka ubajije aho bakora imbabura zifise ubuvantilateri muri sosiyete yitwa Global Trading and Business Company dukora amaserviette n'ama-pH meza n'amaserviette meza cyane 100% naturel ziri chimique ariko ziri naturel zikoze mu giti mu bibabi by'ibiti bimera hano nyene mu gihugu cacu c'u Burundi zikora neza zimeze neza ego icyambere cyo zikorerwa hano mu gihugu cacu c'u Burundi muri bino biti byacu bimera muri kino gihugu cacu izindi ziba zivuye mu mahanga hanyuma kigira kabiri izigi uzishize k'amazi ukazitosa hamwe gakanyu gahanaguza ku mubiri ntizigira ntizitota duma ntizivungagurika ndashobora no kubibereka bisigura yuko nk'abajya abamama baba bafise abana yego meba barashaka kuzikoresha nka tumwe babahanaguza uragakoresha ku mubiri guhanagura nivyo mwibonera ntizivunguka niryo tandukaniro rihari
iki cyonyine kirakwereka ko ari karite nziza ubwoko bwiza nta FMB ntizitera allergie yego nico gituma ntumirira n'abandi gutangura gukoresha amaproduit yacu ariyo soft dukora hano iwacu korera mu Ngagara 10 avenue Nyabisindu. Okay, murakoze cyane.